ko bari uko leta yo kwiga ukungene ishira isoko y'igitoro iza kuba ku rugero rw'ibindi bihugu ibyo bihugu dukikije uko bakigurisha kukaba ariko mu Burundi naho kigurishwa. Leta y'u Burundi ikorera abarundi, ivyo biriko vyerekana ko leta ntabwo iriko iracuruza bene igihugu ahubwo ikorera bene igihugu, ariko asanga ibindi bihugu bicuruza bene igihugu babo. Hari n'igihugu uzokumva kivuga ngo our people is our business. Audio Jungle. Ikaze kuri mwese mudukurikiranye hano ku Muntu TV, turi mu kiganiro umuntu abeho. Nkuko bisanzwe dufise umutumire hano mu ruganda rw'Umuntu TV, tumuhe ikaze atwidondore atubwire uwo ari we kugira ngo tuje mwidonido ry'ikiganiro cacu. Kaze. Murakoze cyane ku izina ndi Humanitacien, akaba ari jewe serukira imbere y'amategeko ishirahamwe cyangwa societe y'abarimyi n'aborozi mu Burundi mu mfunyapfunyo aba Burundi. Hama abanezerewe no kuba mwashe kuntumira hano muri studio za Umuntu TV. Murakoze cyane. Muri ababo Burundi muriko murakora ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi. Muri iki gihe turimwo mu Burundi haribonekeza ibura ry'igitoro mu buryo kitoroshe kuboneka. Biroroha ko mukora ibikorwa byanyu atagitoro gihari? Murakoze cyane. Ikibazo cy'igitoro si ikibazo kiraba abo Burundi gusa, ahubwo ni ikibazo kiraba umurundi wese. Kandi icyo jewe nshima, ndiko ndavuga ku ruhande rwanje, ndashima akigoro kadasanzwe leta y'u Burundi ikora ku bijanye n'ukungene igitoro coboneka. Ariko nk'intererano y'ivyo mbona byoshobora no gufasha gusumba, nuko igitoro igihe cyose kibonetse mu Burundi usanga hanini kiboneka kizimbutse ugereranije n'ibindi biciro by'igitoro ku ruhande rw'isi. Uriko urabona itibito y'igitoro iyo ribonetse rigurishwa 4,000 by'amahera y'amarundi. Amahera 4,000 by'amarundi ugiye kuraba usanga ari nk'inusu y'idolari gatoyi. Ugiye kuraba uko bavunja hariya kuri ya soko biva mu marché noir, ngira ngo isoko yirabura niko novuga canke mu kinywabi, idolari rimwe urasanga rivunja 7,000 n'ayarengako. Urumva yuko rero iyo rero 4,000 biza kuba birenga gatoyi ku nusu y'idolari. Muri iyo mvo ucubona yuko kubona ibitiro ry'ibitoro rigurwa inusu y'idolari canke amahera ariho gatoyi ku nusu y'idolari. Jewe nagerageje ubushakashatsi bwo guhiga mu bindi bihugu byose bishoboka, sindashika ahantu nobona igitoro kigurishwa kuri amahera Uburundi wigurisha ko, no kuvuga 4,000 by'amahera y'amarundi asumba gatoyi inusu y'idolari. Nta hamwe niyo tuguhakarura muri Tanzania hakurya urasanga igiciro c'ibitoro ugiye kuraba amahera y'Amatanzania samahera makeyi, wese mu Marundi uca usanga ari amahera menshi. Wasimbira ngaho muri Kenya. Muri Kenya hoho narose n'amahirwe yo kuba navuganye n'abajejwe ivy'ibitoro, nasanze igitoro kigurwa ilitiro rigurwa 146 y'amashiringi y'Amakenya. Uyashize mu Marundi uraza gusanga ari mu 10,000 mbere biriko biraba bakumbure nka 20 gutyo. Urumva rero nako byaba 10,000 na 10 n'ibindi hejuru ya 10. Rero ugiye kuraba urabona yuko muri Kenya amahera cyangwa amashiringi abanyakenya bagura ilitiro imwe, ayo mahera yashize mu Marundi ukashiza ukigurira mu Burundi kironka ilitiro 2 n'inusu. Urumva yuko muri Kenya bizimvye, mu Burundi bikitwa ko bizimbutse. Ni naho rero mu Burundi cyatugira ingorane igihe cyose kibonetse.
bica biboneka yuko kuko atandi hantu kiburoho baca baraba kumwene kijanwa canke kiza kugurishwa nk'aho abantu bashora urumogi nk'aho abantu bashora ibintu byose byubuka ahantu hose ari ikintu ubona ko ari imari nuko bigenda nico gituma rero ikintu gikomeye niyumvira ko cyaba gifasha mu gitoro ko bari uko leta yo kwiga uko ngerishira isoko y'igitoro iza kuba ku rugero rw'ibindi bihugu ibyo bihugu dukikije uko bakigurisha kukaba ariko mu Burundi naho kigurishwa kuko bizaba biboneka ko ari amahera agiye kuba menshi leta ikaca yiga ubundi buryo bw'akandi karusho yoca iraba ukungene ifasha abo bere kukigura kuko bahigumiza kuri icyo giciro bashizeko igihe cyose izoboneka naho boneka amaritiro imiliyoni n'imiliyoni cyangwa imiliyaridi mu kanya gatoyi gicika inzahabu abantu bagitwara ntibizobimenya bagitwara bakijyana kugicuruza mu bindi bihugu urasanga n'ibyo bihugu wumva biva muri za Tanzania biva muri za Kenya biva mu bindi bihugu bigiye imodoka nini bicirega ko hari igitoro mu Burundi reka rero mugenda atacu mufise cishino muri zo rucuruza amasterni yanyu mugaruke mwuzuje kugira ngo turakora business kuko rero navuze nko muri Kenya iritiro amahera y'igitiro rimwe mu Burundi aza kugura itiro zibinus aremera akavuga ati ndondere kishikana mu Burundi gusa hamashe n'igice mu Burundi kizimbutse haba bari kwaronka izo nyungu zizokora nico gituma rero mu bintu bijanye n'ibintu bya marketing cyangwa bijanye n'ibi bintu by'amareta ari ngombwa abantu bagenda barabana kukajisha kuko ukirose n'uwagize imodoka yiwe arashobora kuca avuga ati ko nakirose 4,000 reka nzokividura hacaba bagishora hakurya nza kuronka iricyo naguze 4,000 nza kwironka ko ibihumbi 15 mutara kino nakoze niro ndaje mu barabara bakashaka ividura cigira kubera hari mu bihugu hano bibe bizimbutse cyane naho rero nako bizimvye ugeranije n'icyo mu Burundi naho rero niyumvira yuko cyari ikintu gikomeye cyane ku Burundi kuko leta y'u Burundi iragerageza kugirira neza igihugu abanyagihugu mugabo ibyo biciro bikarakorera ko bikaca biza kuba ari bitoyi ibiciro byo mu karere bikaca bituma biriya bindi bihugu bifite ibiciro biri hejuru bica nabyo bica byafekta cyangwa bitengorane Uburundi bwacu kurumva bitegereza gutera ingwara muri yo ariko Uburundi turavye kuri iyo mbono duhaye turabona neza yuko bushobora kuba bufise ingabire idasanzwe n'ubutunzi bukomeye cyane kurenza ibindi bihugu kuko igitoro kitimbuka mu Burundi ariko kigashika mu Burundi kizimbutse kuri urwo rugero birumvikana ko ari ikintu kidasanzwe cihishe inyuma y'ivyo bintu ibyo nivyo navuze leta y'u Burundi ikorera abarundi legase ntabwo ari baje gukora nk'abakoroni leta y'u Burundi ikorera abarundi kubera n'icyo cyo kwereka impamvu ikorera abarundi gute igitoro kibonetse kigugwa amafaranga angana n'inusu gatoyi asumba inusu gatoyi y'idolari ku isi nzima ni kubari kwakwihera ibiganiro nimba hari undi muntu azoronka ahandi hantu igiciro c'ibitoro kingana n'uko mu Burundi leta y'u Burundi igurisha gisa mu Burundi azishaza kugira rero cyo bibaza uti none bakirangura bakiranguye angahe kugira iyo leta n'imiburiburi yisubize uburyo iba yakoresheje mu gideplasa mu gishara mu Burundi ikakigurisha ku mahera angana n'amahera angana n'inusu y'idolari iba yakiranguye hari angahe ivyo biriko byerekana ko leta ntabwo iri kuracuruza bene igihugu ahubwo ikorera bene igihugu ariko asanga ibindi bihugu bicuruza bene igihugu babo hari n'igihugu uzokumva kivuga ngo our people is our business iyo ni slogan y'igihugu inzi kivuga yuko ari igihugu ari business zabo mu Burundi naho kuri ishito nyene nishuza kwerekana ko mu Burundi bukorera abene igihugu ahubwo dacuruza abene igihugu icyo rero nico navugiye ko kuko nimba hari abo bakigura bakirangura nko kubanga mu Burundi gishitse bakigurisha kuri iyo musi dolari urumva leta ko yashyizeho ibintu
bidashoboka kugira ngo ibintu byinshi cyane kugira ngo kiboneke baca bitanga kwa kundi nyine ataco leta ariko irungukako urumva ko natorosho gakomeye cyane niyo rero ariko navuga nti kuba leta rero yovuga ati ikiduze igiciro bitume ivyo bihugu duhana imbibe kubera navyo ibitoro bizimvye kugira ngo kice noneho biza biraza gutera umudugararo mu gihugu cacu muza guhiga ibitoro ico naco n'ikindi gikorwa leta itegerezwa gukora ikoresheje abahinga kandi ikavugwa mu buhinga kugira umunyagihugu habari igitoro bagishira nko ku bihumbi 10 ku litiro atabavuga ati ndakandamijwe bivanye n'uko urabizi n'ibintu by'amafaranga ko bigoye ubuzi bigoye ni ibintu bisaba ubuhinga rero abahinga bagakorana bagatera ibyiyumviro bati ni gute ikintu kijyane gikorwa kuko ingorane nyamukuru ni ibiciro by'ibitoro biri mu bihugu hano imbibe usanga biri hejuru cyane y'igiciro igitoro kigurishwa mu gihugu cy'Uburundi. Aho naho igiciro c'igitoro kinganijwe no mu bihugu bibanyi ifaranga ry'Uburundi rikingana kwa kundi ntivyozana ingorane cyane ku bijanye n'ubutunzi. Naho nyene navuze nti abahinga barakorana bagatanga ibyumviro bakiga uko ikintu cyose kiriko hari byo bita risk analysis urumva kuraba inkurikizi ku kantu akareo kose ibyo rero niho abahinga baca bategerezwa kugira intererano kuko burya leta nabivuze leta no kuvuga leta y'igihugu n'abenegihugu bariya batwara babage hejuru baba bari baserukira babandi nyene mugabo ibisigura kuba umutware cyangwa kuba ujejwe ngo niwe ufise ubwenge cyane ubumenyi cyangwa ubuhinga gusumba abandi bantu ubutwara oya naho rero iyo habaye yateriye y'abahinga bahabwa izo ntuzeye iyo navugiye chambre yo gushyiraho amaride atikinzwe kuragura kuko abakunda Burundi ni benshi barahari usanga bashobora kubona ati solution yoba kucyari ivyo rero nko muri aba Burundi nkuko tuvugira mwatwajije mwisonze aba Burundi shirahamwe duserukira amategeko interano yacu dushakuyizana mu kwerekeza ati twe tuyunda gutya n'abandi ugasanga aho kundi babibona bagashira hamwe hama rero muri icyo gihe bagacatoramwo ikintu kizima gishobora kuba urufatiro kugira ngo noneho Uburundi bugume buri muri ya ntumbero ijyanye n'ibihumbi 2040 na 2060 kugira ngo tushike ko bimeze neza. Urakoze cyane akamo rero uhereza abatuka Uburundi bisunze ibura ry'igitoro kubera batamenye uyo mwihwezo wawe. Sukuvuga ko umwihwezo wanje batabuzi leta yibaye leta nk'akarore kavuge umukuru w'igihugu none umukuru w'igihugu ni intebe imwe mu Burundi ikenera kuba ku muntu umwe mu miliyoni 10 z'abantu none bibaza abantu bifuza ko abakuru b'igihugu bibaza ko babana niki hake baza kwiyamamaza cyangwa gusaba bitonze hariho n'abasumba bagiye urasanga ari benshi cyane rero y'umuntu ahari n'abandi babyifuza batari bose n'abandi babyifuza kumbura bahize n'inzira ni ukuvuga kenshi ni nkaho yako abantu badandaza abantu bariko baradandaza nta muntu azobwira ngo ivoka yiwanje ntiryoshe azobwira ko iryoshe mugabo ya mugenzi we akubwira yuko itaryoshe muri ico gihe rero abashaka kugira gutangaza cyane kumenyesha ibyiwe rero leta ihari nico riko navuga hari haba hari abantu benshi bafite ibyumviro bitandukanye usanga bavuga bati byogenda ntahari kumbure nanje noshikirwa cyangwa byogenda kuno bamwe nabo ugasanga naho kuzuta abatuka igihugu cyangwa leta ugasanga nabo ni ibikoresho by'abandi bantu baguma babwira bari batakikoroku mu buryo bw'uko bashaka yuko ya image cyangwa ya shusho y'igihugu cyacu iguma igorera nk'itosekaye mu mahanga none no munsi mu mahanga aho ntabwo bava ngo nta bitaro bafise ngo ugasanga ashaka kuvuga ngo leta ngo niyita ariko ngo birashyiramo ngo ukuboko cyangwa yarananiwe ibintu nk'ibyo ariko ntibigera bavuga bati mu Burundi nico gihugu ca mbere leta yaho idacuruza abenegihugu bayo
kubera ico c'igitoro leta igurisha igitoro iritiro 4,000 amahera ubwe kavunje mu munsi aza kungana gatoyi gusumba inusu y'idolari kwisi nzima kandi hangiyo ndashika mbona bya bigurishwa rero ubundi iyo bikuru ivyo bitoro ntabwo bwimba ibitoro mu Burundi bikuriye abandi bakura none bigenda gute iyo leta yakuye ivyo bitoro ariyo n'abandi bakura ibitoro ugasanga leta ivyo bitoro mu Burundi ikibigurisha amahera aza kungana n'inusu y'idolari ariko mu bindi bihugu usanga bagurisha amahera yo barenga idolari yo bashikana kuri zibiri yo bari hejuru y'idolari uca wumva ubwo Burundi wowe uza gucokora wowe uza gutuka wumva uba hariho ibiharo biba byakozwe nta na gatoya nico bituma rero kuza turamenya abantu batuka igihugu abantu batuka inzego abantu benshi babari abatashobora babonye kuri abana nabo ugasanga babaye ibikoresho n'ubundi wowe Burundi n'indongozi urahavye intambuko barigizeko ukaraba n'icyo novuga ama challenges ndiko ndavuga nti ingorane cyane ibihe bigoye baguma Burundi bwawucamo n'abantu bakwiye ikidari mu buryo budasanzwe ku rwego rw'isi yose apana muri Afrika apana mu gihugu ku rwego rw'isi yose kubera ko Burundi bubayeho nta bindi bihugu bishobora gushora munsi reka ndagushora kandi igihugu cy'u Burundi ni kiri mu bihugu bya mbere n'icyambere muri Afrika cyaje gukora amatora atafashanye n'imwe y'amahanga zibaye ije kandi amahanga yaratanga imfashanyo irayihagarika ubwo rugero rwo imfashanyo yarababa inusu y'amahera yakoresha amatora bw'abarundi bacabishira mu ntoki nta ngorana amatora araba ubu n'ayagahimirije nta ruhara rw'umunyamahanga w'ihera ry'umunyamahanga ririmo ikindi naco imfashanyo ubundi bw'aburonka aho bw'aburonka 40% y'imfashanyo ivuye mu mahanga yongereza 60% ya budget y'igihugu uno munsi haciye imyaka itari mike amahanga yarahagaritse izo mfashanyo n'ubundi bwarapfuye buracariho kene burabandanya rero nicyo gituma abarundi bakwiye kumenya bati umwasi ninde batwipfuriza iki hagiyo bishoboka bikagenda nka kuriya bavyumvira abarundi bose baba bari mu kuzimu baba barapfuye rero nicyo biza kwerekana none yafashanyo y'aba bantu uno munsi bitaboneka none ko turiho kandi tubandanye turaha icyo rero n'ibyizero n'ibyizigiro biha abarundi kubona kubera ari heza biha abarundi kubona yuko mu gihe kitari cyakure Burundi buzohurumbirwa ku buryo bw'uko buzocika novuga nti bavuga umutima wa Afrika bwaramaze kuba umutima wa Afrika aho buzoba centre novuga nti centre y'ahantu higirwa cyangwa hazokurirwa ubwenge bufasha amahanga yose niko nabivuga. Urakoze cyane mu munota umwe ijambo rimwe ku bantu badakunda kwitabira amatora. Nibaza ko ku bantu badakunda kwitabira amatora icyo kiza kuba ikintu kitavugwa mu munota umwe kubera bangura ndibaza amatora ubwa mbere amatora gutora ni itegeko nk'uko bivuze kandi nk'uko biri mu mabwirizwa y'igihugu cy'u Burundi. Rero iyo ari itegeko kuko igihugu ni nka association syndicale ntawe kigaba bose bene ico. Hanyuma iyo rero wewe uri muri cyo hariho rero icyo utegerezwa wewe nka devoir yawe niho turi muri association uri mu membre w'iyo association ufise devoir rero utegerezwa gushitsa utadushikije uri kuracubona n'ibihanura uragirane urabihabwa. Rero gutora biri mu bwizo shingiro mu mategeko atandukanye y'igihugu ku muntu yitwa yuko ari umurundi na Bibiliya umengera vyemeza nuko umuntu wese k'umurundi kandi akwigije ibisabwa no k'umurundi no kuba yoja gutora. Urumva yuko aho kuca avuga ati ntabijamwo kumvo
zisobanutse usanga bitoroshe ariko hari abashaka bijya mu byo kwizera bivanye n'amadini yabo aho ngiye nibaza ko atangorane mugabo batabijya mu buryo bwo kugira ngo bononere igihugu niho ikibazo kiba gihari rero aho ukivana n'ukungene uyu muntu ariko atuma kutajyayo ni kubera iki hari abantu bagumura abandi nk'akarorero uri kuvuga iby'amatora nk'akarorero mperutse kumva yuko mu biseni ari cyo gisata kijejwe amatora cya leta giherutse gushaka ku mugaragaro abantu bemerewe kuzokwitoza mu nama mu by'inama nshingamateka cyane kuba abahanuzi b'amakomine cyangwa mu nama y'abayobozi b'amakomine barerekana abemewe baca berekana n'abatemewe abatemewe baca berekana impamvu batemewe mu benshi batemerewe narabonye hariho abari mu mugambwe bavuga SNL basanzwe bashinga amateka muri icyo gihe numva ngo bavuze ngo bankiwe kuko bagiye kwiyandikisha bita ko bari mu runani rwavutse kandi urwo runani bikazogaragara ko rugizwe n'imigambwe ni urunani rw'imigambwe imigambwe yagiye hamwe igira umunani hanyuma hacamwo abandi bantu baja muri urwo runani atari abanyamugambwe kuko migambwe mu mugambwe barimo bamwe barakuwe nimba nabo bavuga ko batakuwe bakavuga ko ari muri uwo mugambwe bakaba batagiye muri urwo runani nk'abanyamugambwe nk'umugambwe umugambwe bawuteruremo bawushiremo aho ndiko ndaraba seni ukungene yaciye ivuga ati izi ngorane nizo zabaye kugira ngo abantu bemerwe naciye niyumvira nti none ko aba bantu batemewe kuririmba kubera iki batabyiyumviriye aho bene kubijyamo mbere y'igihe bapfume bagenda nk'abigenga cyangwa abaza batangaze baba bigenga kuko nicyo navuze burya mu kintu cyose amategeko niyo yisungwa rero hagihirwa mu mutego uyu mutego wagukubita wewe ntumenye yuko ari wawushyizemo nicyo gituma rero burya abantu benshi bari mu bya politiki babikora nka kumwe bakora urukino rwitwa damu hari urukino rwitwa damu bakoresha ibintu by'utuyeye cyangwa udufuniko tw'ibiyeri niko babivuga cyo twafara urashobora kubona umuntu ashaka guha intuze babyita inka cyangwa inege ukarya nk'umuntu 8 ukamurya nawe yakubwiriza igiharuro ubwo nyene cyaguheza ukatsinda umufokasi yango cyangana wundi yaguhejeje rero mu bijyanye niba twavuze amatora ni ikintu kigera politike cyane nibaza yuko uwo kiganiro cyiza yo kigira yisunze ivya politike kugira ngo noneho umuntu ashobore gutanga view cyangwa imbono yisunzwe politike y'igihugu imeze hama umuntu akasharaba n'impamvu abo badashaka kuyitaba ikiya kibatumye batayitaba nimvo iyi na iriya hama akacavuga ati umuti wowe mu gihe kiri mu ntumbero ya politike ariko muri rusange kugitaba amatora kandi ubifitiye uburenganzira kandi n'itegeko ribigusaba kandi uri mwene kuba woyitaba aho habarimo agahaze ni hamwe amategeko akoze usanga ushobora guhanwa ugahanirwa ifitanye itegerezo guhanirwa ariko muri rusange kugitaba amatora kandi ubifitiye uburenganzira kandi n'itegeko ribigusaba kandi uri mwene kuba woyitaba aho habarimo agahaze ni hamwe amategeko akoze usanga ushobora guhanwa ugahanirwa ifitanye itegerezo guhanirwa ugasanga umuntu ataguye yicuza kandi atari kwicuza murakoze cyane ku ntererano zanyu hamwe n'inkebuzo mutanze tubashimire kandi dushimire n'abo bose bari badukurikiranye hano ku Muntu TV naho ubutaha mu biganiro byacu byo hanyuma bye.